tulipendanaga miezi miwili, mwa miezi miwili akakosha beba mimba. Kale mwa miezi miwili kabla kupendana tulionanaga mara 3. Na eboro byo guharira birefu seriously koje mba numva nyene ko abana tuba tutagomba kubahora uburofa bwacu. Uranga je nakabende umuganga umukobwa akaza kumbwira ati ngiye gusambana ubibona. Mugiye gufata ugakuramwe inda. Kandi uwo mwana ntabwo yigiza gusaba na gato ati jewe I just want you to be my mom. Ni wavyise nk'uburaya bwawe. Ese kuvuga rero ngo abantu ngo bagize mariage kugira ngo babo. None manyeje niyo dutuma duca tureka gukina filme ngo rekwera mariage. Tukutanga guteretana kukuboro cyo tuterana mada cyo twirengera ingaruka zo guterana mada. Wallahi je namuteye inda sisi ata amafaranga n'ikingorongoro mfise mu nzu. Kuko hari wiwe nina kuyaolewa sasa mama basi mukobwa barambere ikitegererezo gihe cyose twariye twabana ngaboro niwe yari inzu basi numva niki kintu cyotuma kuko umva ko yagukunda. STV every story matters. Yarovye bro. Ndagujongera kwa mama giwe inde shawa. Kandi rakunda bakobwa rero b'inzobe. Yarakunda bakobwa b'inzobe. Abikate nkanda. Reba se mu cameraman wa pasi. Koresha umunyeriki nduye ni sawa. Ingo nguturamutsana na kintu. Maze bon. Stony sisi ni sawa rero. Yani bo. So tubasanze kwanza imande kiugaje ndege mwaje ubwiriki mugomba mugende hanze na mahoro vipi? Sha twagabaye twagiye nta muntu umwe yobimenya. Nameze ntimwe twahamagara kwe. Turinde kubahereza amafaranga ngo baze. Oya none makamende kubaha amahera. None siko bimeze. None wozira ubusa. Oya amafaranga ye twayagurira ibintu umuntu uze kandi banavuze ko umuntu twamusize twogenda tumusize amadutware iki kwe. Oya sisi wo butwaye. Aho yene umva umutima utari hamwe. Umusize muhe? Sisi na Stony tumaze imisi tubona ku mastati yanyu. Je ni foto life bambaye Adam na Eva. Ngo bari icamwa ngo ni sisi yari icamwa. Mbe yanuze biri hehe ndabuze. Narayipost nze vraiment kuri stati nahenga aba. Abakunzi ba STV foto muraza kuyihabwa. Mwari sisi wowe wari wambaye ngavya vrai. Urambaye. None hari icyo ubona none ubona iki? Jimbona Stony muganda woni boka ingi. Kana boka? Ego. Oya. Ini boka. No. Na boka. Oya na boka won. None kiri kitenge. Umugoza ahubwo gusa twakoresheje mu kuboha noze. Kugira ngo yiboro bigende bifatana. Aramwe muri gusa nyene. Oya. Twambaye. Twambaye. Ivyo vyonyene ni nk'impuzu sa. Simuzu none. Ni muzu. None ubona iki? Uje kira kuri impuzu babisoma ari iki? Ni mugibo wafusa ubwambure bwa kintu cyose ukoresha uba ufutse ubwambure bwawe directement kiba ari impuzu. Zifoto mugadera buzo ko majambo menshi bari gusa kubera hari indi sinayikuye kuri stati mugaje na postinzi bavuga ngo nono karabaye ngo mumva nyene ngo mva kabaye nyene bataye nyene muzu barosha. Uwo muntu nyene ashobora kuvuga nimba ari umukobwa ashobora kuba ahena cyane par rapport yiyi mpuzu yanje oje yabonye kuko uviriza nukuri kw'Imana hari abantu bambara mini igerino mugabo jewe raba impuzu yanje yagera ku mavi ashavuga ngo nari gusa ibazi muraza guhifata umufira yambaye bayita crown yani igitsibo nyine just sometimes nyine bya ni pop ntabwo bijya bya Adam na Eva kuko Eva we ni were bya Adam twebwe twakiririye rimwe ku buryo nubwo Imana yo tubaze sindi buvuga ati ngo ni wa mugore wama ngo ni sisi yamenze cyangwa ni muni banira kubona iyi photographer Gerard ndavuga ati ibintu nibiki kwa post ndano benshi cyane ba Beri basa abantu benshi vraiment baravuga ko amajambo ngo ni ibintu nibiki vraiment Aberi yego mengashyize kuri statut bien sûr yego na Sami yarayishize ko no yitwa nyambari sisi Sami wewe yarayisize ko abantu benshi nabonye niba ari na Burja movie barazishize ko nyine ngo couple ziko yitwara neza yene none basi juste couple yanyu muri industry canke basi mu bakinyi ba film muri abambere juste bariko baragaragaza urukundo rwabo iki ku social media iki basi urukundo nyene nyakuri
akujya kwa couple ya Nirna na Will Smith muri mu muziki ndundi rero mwebwe muri filme murayoboye murabasi juste mwiyumva gute ako kantu gasobanuye neza kwera akumwe tuba twiyumva ibaze vraiment nimba twa oya ako kantu akavuze neza ko aciye kuko nariko narindire nyine avuga Alvin Smith kubera ko isi kuko urabona couple ya Alvin Smith na Nirna muri couple twubaha sasa rero utari guca uvuga ati mu muziki nari guca uvuga kubesha ko je bagira ati bene mfata nk'abambere muri couple yo ngaha mu Burundi nanje muvuze mu muziki namwe muri film bisobanura neza kwere muri film nyene barakoreshwa n'umugore we karabaye koreshwa n'akimuposta umugore wiwe tuba turabishima no kurikimanya turabishima ko nyene twisanze twarahuye duhuza ivyumviro tubona yani vision ari imwe nyene nk'ivyo nyene turabishima ebe turabishima Allah sisi ni gico zari gutandukana na Stone urupfu ukavuga ati jewe apa ari urupfu ukavuga ati vraiment mimi Stone ankorera ikosa cyo kumubabarira ntacu nta kimwe uto juste kwa ntutorera oya ntacu Rushu ubuzima bwo kubiriye rero kumwishurira kuko n'umugore wanje kandi kinacho ni ibintu bindaba kumva kumubaza ati yani kirico mutandukanya kuri we na rikosa no ukora twebwe musa bandotse bakurotse mu izina rya Yesu nazina rya Yesu je ndizera neza ko urukundo rwaje na zisi rurenze juste nyene ubushobozi kubwinoze like ubwize vy'ibirozi kuko babarozi bagiye kuroga baba bafise ukuntu abantu baba bameze sa twebwe ivyo tugaragaza nta nubwo biyana nubwo ari robo y'ivyo turivyo umva rero baza kuroga haboro barubonera nyene iyo ruva shasha nyene aho ugaje ruva nyene ibintu nk'ivyo to nawe nigisi se yokora ntumubari sa nigisi se yokora par exemple ukavuga ati je vraiment sisi nk'ubu ararankoreye ikosa ko abantu ntidufise imitima imwe hari umuntu akubwira ati je vraiment fulani nikimpigia simu mara ngapi anipokea afso ndiyitaho nafuka namuheba rero kuri ruhande rwavuga ati je vraiment sisi ankorera ikosa siwezi nikamsamea urabona je na sisi tulipendanaga miezi miwili miezi miwili akawasha beba mimba kale moyo miezi miwili kabla kupendana tulionana kama mara 3 yani kubonana para kujama tulionana mara 3 umva je na sisi kugira ngo yani tubane ntabwo twabanje kuba bagenzi oya twisanze mu rukundo kandi rero ntabwo twigeze rufata n'umwanya wo kwigana twaje tuvuga ati rero nitugiye kubana ikintu zose ruragishace isi yita kibi tuzocihanganira kubera ko urabona yo vuga kenshi ama couple menshi bamvuga agenda sambuka ivyo dukeka ni kujya kunusanga baba bavuga ati reka baze kwanda mwiguye umuntu anasema ifisa huyu nimesha mujua acha nimtie mu nyumba kumbe rero umuntu abafise uburenganzira bwo kwigaragariza ukuntu we akeneye yuko mumenya sasa rero mumaze kubana ashazana kandi kantu gashashe utigeze umenya kuko wibaje yuko wamwize bigacha batandukana sasa muchama ku rukundo canke umubano ntabwo ari matematike ntabwo ari science ugenda kubosa ngo ibi nibi ngo sareka ngende gukora exam oya yani mucamake nta gihari nyene tuje kuri filme amaranga mutima uretse n'ivyo amafilme menshi kuva mubanye musijiste musiga muri umugabo n'umugabo ubu musiga mukina filme kenshi muri kumwe ubu yaje na sisi turi umuhungu n'umukobwa bavyaranye yego ariko muri kwezi k'umunani tuzogira mariage nyene tubane rero nk'umugore n'umugabo umva ubu matara ba Jean Marie no batabita gute na Stony bafitanye umwana yitwa Muni yego mugabo muri kuba madame Sis madame Stony Sis bacha kwita gute muka Stony mu Kirundi ubwo mube muka Stony nazo cyo muka mugabo Sis mureke derangement basha nukuri kandi Muni muka Stony mugabo Sis ako muka Sis muka Stony mugabo Sis oya muka Stony ni Sisi Stony yego nawe Stony cyangwa mugabo Sis wari umugabo Sisi uko nyene yani umugabo wa Sisi rero basi mucaye ngira ngo wavyumve neza Sisi wavyine ivyo bintu nico nico urumva juste mwari mubana nk'umugore n'umugabo mubana nka mama mu twarigeze kubana imyaka 2 mwarigeze kubana 2 ans yego ubuzima buranka cyo twavuga nyene rero tugire gute rero mana batibeshe none tubesha batubigende gute
muri isi nk'abantu benshi bamwe byakoresha umwanya by'ibirato sibaye ngakoresha umwanya kuyo kubonye natibeshera nawe nyene umva twarabanye imyaka 2 nyuma kubana imyaka 2 ubuzima nyene buradukubita umaze kudukubita ko nabwo bwadukubise kuko twabaye abarezi oya sisi rero nyakadiri ko kuja mu Faransa ugiye turondera passport zari kuri Emilio 5 hama bica byangoma yuko tugurisha ibintu byo mu nzu turatanga amafaranga agende kumurondera passport baca barayajya kandi umuji yafise amapete menshi umva rero ntugenda kumwitwarira yaho ugasanga ugiye kwitwarira ku muntu uwo muntu ugiye waruta amapete utashia wapi cyo turapowe bava mbese sama buje tufanya tumenye nk'abatandukana gato muri nk'abatandukana woje muhira ariko ntabwo twabaye bigware bya bindi bya buri munsi wambwaho wakigore kitagendero wakigabo cikindaya nyene ntabwo byari yumva gise kwabo gutandukana nyine sasa rero nyuma y'ivyo byose cebe ngomba kuvuga ati rero arukuntu rero muntu iyo sisa ko iyo atashe ndamwerekeje uwo munsi muntu agiye kurara na sese nsubiye inyuma rero arandirira kuko umwana wanje arankunda cyane kuruta kungera kunda sisi sisi pole sana kandi rero umwana mwaramugije ubusutwa sisi turi muri tonaje ucogenageze ko namwe musoma bijya bintu sisi none si sawa mbese umwana wiwe naje muntu aransoma kandi ubwo azokura nubwo ari umuhungu azonsoma par exemple nk'ukoresha umwanya araje gusoma no mwikoresha umwanya si umwana wanje ndi papa wiwe mutoya je nabwo yavuye mu maraso yanje soma kandi yo asa n'uwo bigira kubera narigeze kubona yambaga kanzu amengana umutinganya nafise agasusu rero koresha umwanya mama taille française ni mumwe taille y'Paris nayo nyene pare ujegere ya postiza kanu mbeka ametuku abwira fama ngo fama unaona mimi vraiment kandi umva no kumusoma yava musoma cyo tumwita umutinganya yo koresha umwanya nukuri kumaraza ku kazi kanyu okay ijya kuri filme amarangamutima ijya filme yari wewe Stony mengari mu dafise mengafite ndayifise usisi yari musi y'amaguru ya Sami je nari mu maguru ya Sisi awundi musitoma ari mu maguru ya Sami na Sisi bahagaze juste par exemple kubafana hari abusanga gutahura filme cyo gutahura juste cover bibagora amaranga ati ngo none ikava ngo gisobanuriye amarangamutima urabona amarangamutima ni ikintu urabona ari ukuntu ushobora kuba wicaranye n'abantu mukaganira ku kintu kanaka umaze kukiganiraho ugaca ugatashaka jewe ngiye kubikora bino ariko mumaze gutandukana nabo hama nubikore cyangwa ugakenera ikintu umaze kukironka ugaca ugitesha agaciro umva yani rero amarangamutima abantu benshi bayitiranya n'urukundo sari byo twaje gusoma muri ya film umva nyene jewe sisinara ko urukundo n'amarangamutima biratandukanye cyane kuko urukundo nta kintu kimwe kigugwa naco urukundo nta kintu kimwe ushobora kugihuza naco ariko amarangamutima rero ni kujya kuntu usanga nyene ushobora kuba ndi kumwe na Sisi nyuma nk'ivyo wowe anyene amarangamutima anja kimukira kururiya ariko urukundo gogo ruguma ari rwarundi nyene yep Sisi mu myaka iyo Deza Stony yavuze ko mwamaranye juste mubana mu nzu ko umugore n'umugabo nikiye kintu wamwigiye ko Stony kuko juste imbere uko mukundana Stony harandi aho mwabanze gukundana nabo umva hari difference kugira ushobore kuvuga ati vraiment reka mitemo nakatubane ikintu coroshe kuko abenshi bavyarana mugani bashobora kubana anasema vraiment je vyasina kandi gusa ngari bakundanye meka buga vraiment fulani yantenda mugani twobana uko nyene sishobora kumushira mu nzu ntitwobana ntiyombera pa umwana wanje ego irevre tuzogumukunyene nyine bikanganye no ko babana ngikiwa mwigiye ko Stony juste asumba abandi bahungu arakundana cyane namingiye ko urukundo gukunda abantu okay ni wa muntu ashobora gufata ikibazo cy'undi muntu akacirutisha sivyo ugasanga we ashobora kuba afise ngira ikibazo kiruturiya muntu mugabo akabanza gukemura curiya muntu par rapport yuko abanza gukemura ciwiwe ningakero uzosanga hariho nk'umuntu yoba afise nk'ivyo afungura mu ijoro agaca reka turi gufatira ku vyafungura ugasanga afise nk'amafaranga ya hasyo gaca usanga ashobora kuba yo kwemera we akarara inzara ariko uri wa muntu wo mwibarabara agafungura sasa rero agira umutima w'urukundo so sinzi gace gituma ataratunga
kandi igihe nacyo ngo nakabaye Nateye ko kuntu ntabwo notuma ngo yari kugenda uko kuboro ko je nije mvuga ni biramutse bishitse nkaryamana n'umukobwa akambwira ngo ngo afise inda nubwo yoba atari wanje menzi neza yuko zigeze gukorokerayo na eboro byo guharira birefu seriously ko nyene ko je mba numva nyene ko abana tuba tutagomba kubahora uburofa bwacu uranga je nakabaye ndi umuganga umukobwa akaza kumbwira ati ngo ndashaka gukura mwinda ambwa vyasyaule nyene ucavuga kuko nyene gushaka kwikura ngo fresh je no bica na bose kubera iki kubera ko ni gute none ni wowe uba waragiye gusambana ubibona mugiye gufata ugakura mwinda kandi uwo mwana ntabwo yigeza gusaba na gato ati jewe I just want you to be my mom ni wavyise nk'uburaya bwawe amuca ugenda kubicara aho gufata ngo dukuremwe umwana usigaye uri muzima mwese no bica nyene mupfuwe mugenda nyene ego yana nukuri kwima wallahi nyene naco gituma naje amashure kuko nari mfise kama singiye kwa muganga nari kuba umujije sasa mwayo bibiri ibyo nasiye to mutu ngo aritowa nani hii yani nari guharanira kuburyo mutu mu aritowa mimba afungiwe myaka yake yote atano umuntu numwe aza kumuraba mugasho wallahi uyavuga ati vraiment narakoze icaha none ni gute wo mafuti yawe ubushaka kuyahisha ugoje ufata ugatwara ubuzima bw'abandi hari umumemesi wegeze kuvuga ati ngo ara madam mwagiye mukurayo usanga ukurayo yani inda y'umuntu yari kuba yarabaye president ngo inda y'umuntu yakaba yarabaye ministre ugacugumizamwo inda ngo yaje kuvuka nkokoresha umwanya yo memesi sizi haje gusobanura ariko directeur magiste ivyo bintu birimo logique biratwengeje gusa birimwe ibintu vyinshi umuntu yo kwibaza nyene acho bituma rero je nane nakuze vuga ni jewe umukobwa nubwo yambia ngo afise inda yanje nubwo atari yiwanje akoze guse ko twaryamanye nukuri kw'Imana sinomutererana pe ko nyene je nizeza neza yuko umwana abagomba kutangura kugira urukundo igihe aba mu ndari mu nda mama wiwe naco gituma uyu munsi muni jewe ankunda cyane kuruta sisi narabimubwira ati urabona kuko muni yarafise kuboro yirirwa adateye aca namubwira ati ushaka ndamubwira atere nkaca ndabikora muni agaca atera kuroma n'umunsi sisi yagiye kuvyara naramubwiye muni ati beti yangu mama wawe ukunda cyane n'umugore cyane nukuri kw'Imana sisi yani mu mwanya muto gusa yagiye kuvyara caravyara sasa rero bokwibaza ko ari ubusazi gusa umwana arumva ari munda sasa rero nico gituma bakora kuvuga ngo abana b'abahungu bakunda ba mama babo kubita umugore wawe agifise inda umwana yakuze umwana babibona sasa rero ashaka ati ko papa wanje akomeye reka jenge nde kwa mama wanje kurumva kuko abatinye papa bavuga ati mama wanje abayigunze none gashaka ko je mwana wanje ndamuza kiya kintu cyose abakeneye mama wiwe nkamufata neza uva nta mpamvu nimwe nigeze ndamuhereza mu imun yo kubasha gukunda mama wiwe kundusha never sisi Paul chapeau kabisa Paul sarumba yakutera nico urumva ko ari bon ni bon kabisa ego ndanavyishimira amanya arabesha nanamufuhira ngo je sindi mama wawe none nyene kuko ari kubora ataka yamba ndabivuze sikumba ndabivuze ngo harimwo inzigo canke harimwo bivuze urumva umutima mubi juste nyene kabuvye nyene iyisi abantu dushingiriza abantu bavuze nibitaho ngo mbega yabivuze wameze gute ico umuntu yaseruye gusa ico cagenda gushikiza ngo nakayagize ibi nibi yo sai naco bituma rero biva kungene muni yani yatashe ngiye aca ntakambira nyene ngo please nyene ivyo rero ngiye mutakambira sisi nyene birankorako ngacavuga ati rero nta mpamvu kuzotegeza ngo mbaga tuzogira amafaranga menshi ngo tugire ngo mariage yo yabiyagura cortege ndende ibintu birebire zavuga wapi tugende dusinye muri commune tugende muri église baduhezagire cyo twifatira taxi vero twitayire twibere nimba ari chambrette tuzobamwe nashiba ni umuza munani atuyapata twemba tuteshindana twimba ni ndakana nimba ari chambrette twiberemwe na jewe na sisi na muntu kuburyo umwana wanje bitazomusaba kandi kuzarahitamwe agomba gutahana nawe korana umva munyarukuje mariage kubera muntu nyine aradukeneye umwana wacu nyine mwese muyama baronka uko ashatse uko ashatse kuko yavyutse abona mama we kenshi bigaca bituma rero bica bimutera kunkumbura
kandi gute yotuma nkumbura kandi ari uburyo bwotuma tankumbura uwo mwanya wo kunkumbura hakaba ari ibindi by'agaciro yo bari ko ariga nyene nico gituma rero. Ah bon? Félicitations ni intambwe d'abord ni intambwe kuko amahitamo si ikintu coroshe guhitamwo umuntu uzobana vraiment usanga ari ikintu basikira biragoye iki gusa nubwo muzogira mariage muzoda mukina amafilm ubuzima bwacu nibwo buzima bwacu ese kuvuga rero ngo abantu ngo bagize mariage kugira ngo babo none mariage niyo dutuma duca tureka gukina filime ngo rekwera mariage oya iyo batamuhamagara dufise niyo yaduhuje filme yamaranga mutima ubundi duhagaritse filme ibisigo ko jana tuzoba tutakibaho apana maranga mutima filme niyo yaduhuje incuro ya mbere duhure jana twahuriye muri repetition ya filme nyene mucamugenda nyene mu nyene chatokutanga guteretana ku kuboro tuterana mada twirengera ingaruka zo guterana mada wallahi je namuteye inda sisi ata amafaranga n'ikingorongoro mfise mu nzu sisi yari yipangiye kuko amaze gutwara inda urabona mu iyi community yize umukobwa amaze gutwara inda atatanga kwibaza ibibazo byinshi akabanye n'uyunya n'ikirarani inda yambaye ugasanga nyene bibaye byinshi tu bagataka kumucira urubanza wo kumuba hafi sisi yaciye hafi wabo rero acaragenda ababesha ko yaronse akazi acagenda kwipangira muri chambrette niwe yariya kuko muri rukundo TV barabahemba amaze gutwara rero inda ndavuga ati rero nga nta mpamvu kumuhereza umwanya sisi ati ngo azuza arankumbura yatsanga kwibaza ati Stony ubu ari mubiki ugasanga ivyo bice bimwafect umwana mu nda ncara babwira mutama ndagira muyana bwa muzeje je nateye inda umugobwa none bipanze gute je ngiye kubayo byari uyu munsi nyene nyene cadagiye sinivyo nivyo Stony nabesha mbesha we ndibuka nari mfise telefone sisi yari no kuwa kabiri uwo munsi yagiye muri tournage cyangena muri nuzenda gurisha telefone maze kugurisha telefone yafona uza safuria nikauza amba safuria yazifise pano na sinia na sahani na biyiko na fourchette n'ikimamyo n'umucumbisho ncandagenda ncarafata ndibuka na cine karamagi nyene chips kuko nivyo sisakunda acatanye nabisanga ajya boro nyina aragira kwambie re mabuja mena kuyaolewa bwana kuko hari wiwe mena kuyaolewa sasa mama basi mukobwa mbarambye icitegererezo gihe cyose twariye twabana nga boro niwe yari inzu basi none umva niki kintu cyotuma kuko umva ko yagukunda sisi ni jama sisi yani aratandukanye exactly the way nyene yani abantu bamuzi sasa rero najo ituma nyene deje umva ko mwe mufise urukundo nyene mwese mwawe mutamuzera munsi burya munisi buriki sisi kwezi bon juste moche muzera kwezi nivyo impamvu twamwise Moon ni kugira ngo urabona nka Jenny amazina anje y'ukuri nitwa niyo nkuru Deni iyo meaning ya Denis bisobanura ati ni god of wine imana y'inzoga koro maze kubebye bica bihurira kuguru ryazina banyise ntihazihevye iki oya ntabwo ndaronka impamvu kuziheba kandi ntabwo ndigera nukana n'abantu sigera ngo ana ibikini bikinyere n'ingizonya kuko ni bya bintu nyene tuba twarakuriye mwavuga ati ngo inzoga zirica inzoga zigira iki inzoga zigira nivyo kwakurunye abana banakura ubusambanyi ni bubi ugakura utakumva ngo ubusambanyi baragutwambia wowe ufashe umukobwa n'umuhungu mukamburana imuzo mugatangura yani kugira ibiboro by'uburofa uzotwara ino kubagate ngo tuzosambana amajaje ndamubwira sisi ni kuri kumara kugenda ndashaka tujyamane tumaze kujyamana imibiri gahura turashushe directement Yanda irinjiye koro nyene ugacusanga ari kuko babidusobanuriye nabi bigasha bituba rero twebwe umva mwe mwatenye ndaka babisanye yabyo oya yani kabiri urikijuru agize ngashaka gusobanurira abo bantu bafise iyo mico yo gutekereza ati ngo yani kutabwira abana kira kintu cyose sasa twebwe impamvu twise umwana wacu umuntu ubwo tuzo tumubwira turazi ikintu kimwe muni nubwo haba abasuma mwijoro ariko iyo ukwezi kwatse baratinya kugenda kwiba kuko haba habona abantu benshi baba bakeka ko bashobora kubabona sasa rero nimba witwa izina ryawe uko kuntu ugomba kumekinga shoba n'ubose rero bakwegereye bazore bumva batekanye kuko ubusanzwe uhari niyo mpamvu twamwise Moon ego maburi bon abakunzi ba TV ne kumwe na Stony and Sisi Moon n'umusi bamusize bamwiba sinzi yo Sisi yamusize nk'ikaryame mwakoze rero kuduteramisha
ndazi abakunzi ba STV oya bari bone bashaka twamusiza ajyamye tuje kwakira Sami kandi dufise scene tuza gukorera nga kuri airport umva rero iyo muni aje bica biba ngombwa nyene yuko ibintu bica biba birebire cyane kandi dushaka kwihuta. mwakoze rero Imana ibahezagiye ndatumye kandi muzogaruke Inshallah. Inshallah. tuzosubira nako kuri mariage Jenza ndumudofine ndavyitanze basi Nta reception izoba ihari tuzaba kuri eglise dufate ikinuze taxi vero twitahira. STV, every story matters.